Shalom bakunzi bahori Kanani TV ndabaramukije ndabifurije amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ndanezerewe cyane guhagarara imbere yanyu kugira ngo ndabaganirize ijambo ry'Imana muri kino gitondo kiza cy'umugisha. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganze imitima yanyu. Reka dusenge. Turaguha icubahiro mwami w'abami uganje abaganza. Haleluya. Isi nibiyuzuye n'ibyawe niwo uganje Mana. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Turagukunda Mana. Turagushimiye ko duhaye igitondo kiza cy'umugisha. Turagushimiye izina ryawe rihabwa icubahiro. Tugiye kubiba ijambo ryawe yambuta itabora. Haleluya. Mugiye kuryumva urivomere mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, uyu munsi muri iki gitondo ndafite ijambo rigufi cyane nshaka kuganiriza rivuga ngo va hasi birakuraba. Va hasi birakuraba. Birakuraba. Hari igihe tubona ibintu mu buzima bwacu ukuye ibyacu nibyo nabo tuvukana cyangwa mu gihugu cyangwa ahandi ukagira ngo nibyo abandi. Ariko uyu munsi nshaka kukubwira yuko ivyo uri kurabona bikuraba hari ico bikora ko bigahinduka. Hari isengesho ushobora gusenga mu bwihisho nta muntu numwe ariko arakubona, hakagira umuntu atabarwa, hakagira umuntu ari nibishimwe kubera wewe. Haleluya. Urabishoboye. Ndafatira ku karorero k'umuntu umwe witwa Nehemiya. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo. Amen. Amaze kumva ko iwabo habaye imisaka. Amaze kumva ko iwabo nta buzima buhari. Amaze kumva ayo makuru mabi. Ikintu yakoze ni igiki? Haleluya. Yagiye kubibwira Imana yo mu ijuru. Yarapfukamye arasenga, abibwira Imana, aravuga ngo Mana, numvise amakuru y'iwacu. Haleluya. Siwe wenyine wari wayumvise muvandimwe. Hari abayuda benshi bari impunzi, bari barahunze, ariko yumvise ayo makuru ayafata nk'akama mu mutima we, acagenda imbere y'umwami w'Imana. Agenda imbere y'umwami. Agiye guhereza umwami aramubaza ngo Nehemiya we, ko iyo sura ndakubonana, ko atari iyo sura ndakubonana, byagenze gute? Niki cyaguteye? Uwo mubabaro wavuye kuki? Aramubwira ngo mwami uhoraho we, numvise amakuru y'iwacu. Haleluya. Reka nsome mu gitabo cya Nehemiya. Haleluya. Igitabo cya Nehemiya. Reka ntangire mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere. Haleluya. Igice cya mbere umurongo wa kangahe? Ntangire ku murongo wa 4. Nuko maze kumva izo nkuru nicara ngaho. Ikintu cya mbere yakoze ni iki? Yararizize. Hari igihe tubona ibyacu biriko birapfa mu bo tuvukana mu miryango yacu tukagira nk'ibisanzwe, ariko uyu mugabo amaze kumva amakuru y'iwabo yaricaye hasi ararira. Mara iminsi mbabaye nisotesheje. Haleluya. Iyo tubona ibintu bitagenda neza, ikintu cya mbere dukora, haleluya, so kubivuga no kwicara hasi tugatuza, tukabyereka umwami wacu, tukabibwira Imana. Naricaye hasi ndisonzesha. Haleluya. Senga imbere y'Imana nyene ijuru. Senga imbere y'Imana ny'ijuru. Ndavuga ati ndakwinginze, uhoraho Mana nyene ijuru, Mana nkuru uteye ubwoba. Haleluya. Ayo arayibwira, Mana nkuru uteye, Imana yacu iraruta ibyo byose uri kuracamwo. Va hasi. Reka kuma wiganyira, va hasi. Haleluya. Birashoboka. Va hasi usenge. Va hasi wongereze vitesse. Haleluya. Aravuga ngo Mana uteye ubwoba. Haleluya. Ukagumya isezerano n'imbabazi. Ukagumya isezerano n'imbabazi. Ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize ntereza n'inyonga zawe witegereze kugira ngo wumve gusenga kwanje jewe umusabyi wawe. Sengera imbere yawe muri iyi minsi. Haleluya. Ku murango no mwijoro amaze kumva amakuru. Haleluya. Yari isonzesheje akazasenga ku murango no mwijoro mbere yuko ajya kuraba umwami. Bavandimwe, biraturaba. Mureke mbabwire, birashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibidashobokera niko muri Matayo havuga. Haravuga ngo ku ivyo kubw'abantu ntibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Biragusaba ikiguzi.
biragusaba kwicara hasi, biragusaba kwisonzesha, birashusha gusenga, haleluya. Hari iyo phrase yanyoheye hano, hari phrase yanyoheye, haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana riraryoshe cyane gose. Hari phrase yanyoheye ivuga ngo ugumya isezerano n'imbabazi, ugumya isezerano nimba. Hari isezerano bari bafite, haleluya. Ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe zawe. None tega ugutwi kwawe wumve, tereza inyonga zawe, witegereza kugira ngo wumve gusenga kwanyije umusabyi wawe. Sengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro, kwingingira abasabyi babo b'Abisiraheli. Natura ibyaha byabo, akatura ibyaha byabo, akatura ibyaha byabo. Twebwe Abisiraheli twagucumuye ko mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Afata ibyaha bya bene wabo abyishirako. Kubera iki? Yari kubona ko bimuraho. Bene data, murazi ko rizo Satani yici wacu tukagira ngo n'iby'abandi. Biraturaba. Kubaka uwo muryango wawe birakuraba, kubaka igihugu birakuraba, ibiriko birapfa birakuraba. Wewe uragomba guhaguruka ukagira umutwaro ko Nehemiya yarafise. Haleluya. Haleluya. Mureke simbire ku murongo w'Icyenda. Oh, haleluya. Oh, sifa kwa Mungu. Murongo wa 11. Reka nsome murongo wa 11. Mbwirukire ndakwingiza, tega ugutwi wumve gusenga kwanje, je umusabyi wawe, wumve gusenga kw'abasabyi bawe bakuba gukunda, kubaha izina ryawe. Untabare je umusabyi wawe, umpe kugira amahirwe uyu munsi, haleluya, no guhangazwa n'uwo muntu nsabye, kuko nari nsanzwe ndi umukebyi. Pereza umwami gituri, haleluya. Nehemiya yakora ibwami, yarakeneye kugenda kuja kubaka. Mbere yuko aja kuraba umwami abanza gusenga Imana, aravanga umpezi kugira ikiganza cyiza Mana we. Haleluya, haleluya. Oh, bene data, mureke babwire urufunguzo rw'ikiganza cyiza n'amasengesho. Urufunguzo rw'ikiganza cyiza n'amasengesho. Arasenga abwira Imana ngo Mana, mbere yuko nja kuraba uriya mwami. Igice cya 2 umurongo wa 4. Nuko umwami arambaza ati, none ugomba iki? Cyasenga Imana nyene ijuru. Ugomba iki? Cyasenga Imana nyene ijuru. Haleluya. Maze nishura umwami nti, ni wabishimaga mugenzi, kagira ubutoni imbere yawe. Ico ngusaba nukugira ngo undungike Buyuda, mu gisagara kirimo imva z'abasokuruza, subiriye ndacubake. Amen. Bene data, birakuraba kubaka iwanyu, birakuraba kubaka umuryango wanyu, birakuraba. Wewe va hasi wubake. Imana ihabwa icubahiro. Kandi umwami yarazagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe. Nuko arambaza ati, urugendo rwawe ruzoba kw'imisi ngahe, kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami yemera kundekura, naje ndamubwira igihe. Mureke simbire ku murongo wa 17. Nehemiya yahagurutse yagiye kubaka iwabo. Umurongo wa 17, mwumvirize. Maze mbarira bene ati, mbega ntimubona yashitse iwabo? Abwira bene wabo, mbega ntimubona yo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarayahiye? Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho, kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Murazi ko ari imiryango imwe yama ari agatwengo. Murazi ko Satani yasambuye agasambura ingo, tukama turagatwengo. Haguruka upfukamira umwami wawe, reka kuba agatwengo. Reka bene data, mureke mbabwire, murazi yuko hari ibintu bicaniro bigenda bikurikira imiryango bikayimaraho. Ugasanga kubaka ntibikunda, ugasanga ari imiryango imwe kubaka bidakunda, kubaka ntibikunda. Mureke haguruka, va hasi, reka kuba agatwengo. Ibyo bizokurikira n'abana bawe. Va hasi wubake, birakuraba. Va hasi usenye ikintu cyose kitatewe n'Imana mu muryango wawe. Nehemiya yarahagurutse ari umwe, habwira bene wabo, murahaguruke twubake, twoye kuba agatwengo. Yahagurutse ari umwe, abandi baramukurikira. Umurongo wa 18. Oh, c'est la bonne de là. Umurongo wa 18. Ndaheza mbiganira ngene ikiganza cy'Imana yaje cyabaye kuri njewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati, nitukaze twubake. Nuko bariyungunganya bashira ko bakora icyo gikorwa cyiza. Haleluya.
kora icyo gikorwa cyiza abavandimwe, haguruka ukore icyo gikorwa cyiza. Umurongo wa 19. Ariko Senebarati Umuhamoroni na Tobiya Umwamoni n'umugurano na Geshemu Umwarabu babyumvise baradushinyagurira. Hari igihe dukora ikintu bakadushinyagurira. Wewe nibashinyagure dufite Imana. Oh haleluya. Batubarira n'agakengego bati ibyo mukora ni biki? Mbega suko mugomba kugaragariza umwami. Ntibari baza amakuru ko Nehemiya yaratekeye iceti, yarafite iceti umwami yamwandikiye. Umwami yaramuhaye gakete, genda hubaki, ndaguhaye n'ibiti by'ubwami. Senebarati na Tobiya ntibari baza ayo makuru. Ntibari baza amakuru ko afise iketi ribemerera kubaka. Hari ijambo ryiza cyane murongo wa 20 nkunda, kandi nawe ugomba kuzubwira Satani n'abadayimoni biwe. Arababwira ngo haleluya, naje ndabishura. Mbega iyo Satani ariko arakuganiriza umwishura iki? Iyo ariko arakwereka ibitagenda umwishura iki? Umviriza inyishu ya Nehemiya. Naje ndabishura ati Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Imana yo mwijuru haleluya, ivyo uri kurasengera bizakunda. Imana yo mwijuru nizatuma bikunda. Hari igihe Satani aza agasenya iwanya agasambura, ubakaguruka ubaki. Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasabyi bayo dushira ko tukubaka, ariko mweho haleluya, ariko mweho haleluya, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'ikibuzo mufise Yerusalemu. Haleluya, nta mugabane, nta n'ikibuzo mufise. Bavandimwe, haguruka twubake. Satani nta mugabane afite iwacu, nta mugabane afite mu miryango yacu, nta mugabane afite mu kazi kacu, nta mugabane afite mu bzacu, nta n'ikibuzo ahafise. Tugomba kubimubarira tukamubwira ngo nta mugabane, nta n'ikibuzo, nta n'ububasha ufise iwacu, nta n'ububasha ufise mu miryango yacu, nta n'ububasha ufise mu bikorwa byacu, nta mugabane, nta bubasha, nta n'ikibuzo ufise iwacu. Yesu aguhezagire. Haguruka birakuraba. Amen. Haguruka birakuraba. Igice cya reka nsome umurongo umwe hano. Igice cya 4 umurongo wa 14. Bitegereje va hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose nti timubatinye, mwibuke ivyo Imana ahambaye ateye ubwoba angwanire mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu mugwanire. Haleluya, tugomba kugwanira bene wacu. Bene data, ugomba kugwanira bene wanyu, ugomba kugwanira umuvukana, ugomba kubagwanira amasengesho. Haleluya, ugomba kwatura amajambo meza. Umviriza uyu murongo uvuga neza, mwibuke umwami Imana ahambaye ateye ubwoba. Imana yacu umwami Imana ahambaye ateye ubwoba, mugwanire bene wanyu. Haguruka tugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu. Haleluya, n'abagore banyu n'abagabo banyu mubagwanire. Iki ni igihe cyo kugwanira ibyacu Satani yatwaye. Haleluya, umurongo wa 15. Nuko abansi bacu bumva yuko byamenyekanye muri twebwe, Imana ihindura ubusa imigabo yabo. Haleluya, Imana ihindura ubusa imigabo ya Satani ku muryango wabo. Imana ihindura ubusa imigabo ya Satani ku bana ba. Imana ihindura ubusa. Ihindura ubusa ku muntu wahagurutse kubaka, ku muntu wahagurutse. Sifa kwa Mungu. Natwe twese dusubira ku ruzitiro, umuntu wese wigwa ciwe. Imana ibahezagire. Mu gitabo cya Ezra 10 umurongo wa 4 haravuga ngo va hasi kuko ari ibyawe kandi turi kumwe, shira ubwoba ubikore. Haleluya, va hasi birakuraba. Birakuraba muvandimwe, va hasi birakuraba. Yesu aguhezagire. Haguruka kwanira umuvukana, kwanira abana biwanyu, kwanira ibyabo Satani ariko aratwara. Paulo abwira abakorosayi ngo Epafura wiwanyu umugurano wa Kristo Yesu ngo yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame. Kwanira ibyawe birakuraba, va hasi birakuraba. Data turagushimiye, umuntu wese wumvirije rino jambo biramuraba. Hari ibiko birapfa imbere yiwe, iruhande yiwe, imbere yiwe n'inyuma yiwe, hari ibiko birapfa. Biramuraba guhaguruka kugira ngo biye bizima, kuko twizeye Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Urakoze mukuzi mwiza, icubaro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.